Super Coupe ya Espagne izokinwa hariya mu gisagara Cijeda hariya muri Arabia Saudite. Clovis agaragaza turabira hariya n'uburyo draw yagenze. Nabonye nama draw yamaze kurangira n'ubundi tugiye kubona n'ubundi derby ya kipe yitwa Real Madrid na Atletico de Madrid muri Super Coupe ya Espagne. Byamaze kumenyekana yuko Super Coupe ya Espagne inakinirwa hariya Igiye muri Arabia Saudite. N'ubundi equipe yitwa Real Madrid muri demi final kuko arabizi ko ubu bakina abari mu ine yera muri kimwe cya kabiri gishica nyuma bakaza gushika muri final. Real Madrid aza kuba n'ubundi kina na equipe yitwa Atletico de Madrid mu gihe Barcelona yoyo iraza kuba yesurana na equipe yitwa Atletico Club Bilbao. Officiel waziko hariya Igiye muri Arabia Saudite bimaze kumenyekana yuko n'ubundi tugiye kubona equipe yitwa Real Madrid yesurana na Atletico de Madrid. Ubwo Super Coupe ikunze kuba mu kwezi kwa mbere. Urazi ko ugiye muri janvier mu matariki ya mbere muri janvier niho Super Coupe ya Espagne ikunze kuba irikorera. Basigaye gusa ko asohoka amatariki nayo ubundi tumaze kumenya ko Atletico de Madrid na Real Madrid bazokina. Amatariki yamaze kuba aje hagaragara nayo. Biri officiel igenekerezo ryandwa ukwezi kwa mbere. Igenekerezo ryandwa ukwezi kwa mbere. Yeah, FC Barcelona irakira Atletico Club de Bilbao. Igenekerezo ry'umunani Real Madrid yakira Atletico de Madrid. Igenekerezo rya 10 mu kwezi kwa mbere cyo bise grande finale. Sako batana mu mitwe baza kwatana mu mitwe match izobera kuri stade yitwa King Abdallah Sport City. Zose no zobera ya Al Imad Dojeda Igiye mu gihugu cya Arabia Saudite. Zizokuba zitana mu mitwe burya izi nkino nizo zanyeretse Lamine Yamal, nizo zanyeretse aka gasore kitwa gute Kapa ku Barsi naka gasore baheruka gusohora kaca kuri kabiri cyangwa kuri gatatu ka Hector Ford. Ford bamukinishije match akina yinjiye niko Williams na mukuru wiwe bamutera igitezo umwana aricara mu kibuga. Kona Lamine Yamal ari mu bintu Xavi Hernandez nta jambo afise ryo guhindura ubuzima bwa Yamal mugaya mu murikiye aratwereka ngo uyu mwana agomba kuzoba igihangange. Rero no munsi wasuye kwesurana buka no mu mwaka weza muri Super Coupe yari Super Coupe d'Espagne nyene. Lamine Yamal niko kaje gusezerera equipe ya Atletico Club de Bilbao. Banaza no ko batsinda n'umugabo Real Madrid. No mwaka weza byagenze gutane. Bahurira Rosari zinyene kuko Rosari zinyene. Uravyibuka caga ya Rafinha ariko avuga yagirizwa kuvuga amajambo atameze neza cyane equipe iri muri Igiye. Ariko kandi arasoma kwezi niba muri Super Coupe Real Madrid ntibatsinze. Super Coupe yakubiswe Atletico Madrid yabatsinze n'ubundi. Atletico Super Coupe oya Real Madrid yatsinze Atletico bahurira ku mukino wa nyuma na Barcelona batsinda 5-2. Yatsinda 5-2 harimo igitsindo ca Yamal na Rafinha double na Lewandowski na Bard. Butanariye kabiri rero nyuma yuko batsinzwe 5 muri La Liga. N'ubundi butarariye kabiri barongera kandi besorana na equipe yitwa Atletico de Madrid. Gatatu ko kamaze kuboneka mu mwaka. Gatatu kamaze kuboneka mu mwaka. Kuko hano barakina no match ya demi final. Ya mbere bayikinye bazongera kandi bakina na retour La Liga. Ukwesorana ko gukomeye. Ajara arazi equipe zirabijya kabisa. Mugabo witwa Xabi Alonso nabonye avuga ibintu bikomeye cyane. Ubwo rero nahigenekerezo ganda ukwezi kwa mbere nigenekerezo ry'umwana ukwezi kwa mbere hariya Igiye muri Arabia Saudite niho zino match za Super Coupe ya Espagne ari na myaka 5 myaka ngira nk'ine cyangwa 5 iheze izi Super Coupe zigomba zibera hariya muri Arabia Saudite. Maze ko arondera amafaranga akomeye cyane hariya muri Arabia Saudite. Ubwo rero Atletico Madrid Real Madrid n'ubundi muri Super Coupe ya Spain mu gihe Barcelona bobo baraza kuba bari kubona equipe yitwa Atletico Club Bilbao. Draw imaze kuba ijabona officiel nuko biza kuba bimeze muri Super Coupe ya Espagne hariya mu gisagara Cijeda muri Arabia Saudite mu kwezi kwa mbere nuko bimeze. Azaba bimeze bite? Bimeze neza cyane. Ibintu ni sawa. Ni sawa numvise mwinjiriye ku bintu bya Atletico Madrid. Namaswe kuvuga nyine. Ariko n'ubundi mutiyagira ko na Copa del Rey zishobora kwiyongeramo nazo. Ya Copa del Rey zishobora. Copa del Rey negana Champions League. Gusa dukosora gato mwaka weze Madrid demi final buri abakina Mallorca. Yeah, of course. Avara ne passe niyo bakina. Atletico Madrid ntiyari yagiyeyo. Uriya mwaka Kabrahim Diaz gakimbiza Yano Black.
batsinda bitanu harasa ni bitanu bitatu mu mwaka weze yari Real Madrid Mallorca Barcelona Bilbao ako kiriya gihe Atletico nta no kuntu yari gutsinda ko yatanguye itsindwa igitsindo na Mendy nibuka ingwano za Pablo Maffeo na Vini savuye muri Liga zikabasanga nari match yari complete mwakweze umugabo mwakweze ntiyari uriya mwaka bahura Brahim Diaz kakakimbiza umugazi kwizajya Yano Black no muri Copa del Rey bace bahura Atletico icira basezerera ariko bibuke kandi no muri championnat Atletico rero batsinze kuri journée ya gatandatu Madrid mara championnat datsinzwe itsinzwe urukino rumwe rwonyene batsinzwe na Atletico Madrid ariko kiriya gihe Ibrahim gakumbagaza twasi babanyoyereka kuri journée ya kangahe yindwi yumva ko bifite n'isano kiriya gihe Ibrahim gakumbagaza uyu munyegori wabo bayitsinze kandi Madrid itari bwatsindwe mu nkino kiriya gihe Ibrahim gakumbagaza uyu munyegori wabo umwaka w'imbere wari warenganye so umwaka Griezmann nawe yakimbije Vini oya ahubwo ujya mwaka yene ho Griezmann yakimbije Vini muri Copa del Rey kuko bace bahora muri Copa del Rey c'était muri kimwe cya kane batari kimwe cy'umunani bavuye Jeddah bahejeje gukimbiza umugabo aswiza ya Black bagaruka muri championnat Copa del Rey baca bagwana ko Griezmann acayishura Vini ivyo Brahim Diaz yakoreye Black uri mwaka wari uryoshe iya saison Atletico de Madrid yari vize mu defenseur nkunda cyane kabisa Mario Hermoso uriya mwaka siyo Bilbao icitwara igikombe itsinze equipe yitwa Mallorca bigaca bituma Mallorca umwaka ukurikira yisanga kuko Bilbao yaronse tike deja byo guparticipa bivuye n'ikibanza bari baronse muri navuga ngo muri champion bari baronse oya bivuye nuko bo batwaye igikombe ariko kandi bakisanga muri champion equipe zibiri zigomba kujayo iya mbere n'iya kabiri ni Real Madrid na Barcelona n'ubundi ko Real Madrid yagomba kujayo nk'etwaye igikombe ko mu isanzwe yari ya Copa del Rey yagendayo equipe zibiri izo equipe zibiri baraba nziza muri championnat na nziza muri Copa del Rey fatagaro nk'uno mwaka Copa del Rey FC Barcelona sivyo Copa del Rey FC Barcelona Real Madrid wonse blanche Real Madrid yatsindiwe nuvuga ngo Real Madrid batsindiwe kuri final haba muri La Liga haba muri Copa del Rey hose yabaye ya kabiri nyuma ya Barcelona so nuvuga ngo bategeza kuraba babiri beza muri championnat babiri beza muri Copa del Rey byose basanze ari Barcelona na Real Madrid ucugaruka muri championnat wa gatatu n'uwa kane bagaca baronka itike cyo gituma Atletico Madrid na Bilbao bayabakanza ubwo rero bwana kugenekerezo gindwi kwezi kwa mbere gushika kwigenekerezo rya 11 ko genekerezo g'11 zo bari ku munsi w'Imana ukwezi kwa mbere 2026 nibwo tuzomenya equipe zo bayatakanye igikombe cha Super Coupe ya Espagne ariko ni kuva kugenekerezo gindwi gushika kujya 11 hari ya Igiye mu gihugu cha Arabia Saudite nibwo baza kuba besurana hagati y'amakipe agera kuri Atletico Club Bilbao Real Madrid Barcelona equipe yitwa Atletico de Madrid ambwiye ngo bakoze nabi kubisohora ngo nyuma y'uko Real Madrid iriye bitanu ati nundo cyosura kubagaragariza yuko n'ubundi bazokina ni mu bisanzwe draw irisiguye abantu bazo bibaza ngo harabana draw nyinshi cyane uwa mbere normal mamenga hurano wa gatatu wa kabiri agahurano wa kane hariya kuri classement none uwa mbere ahurano wa kane bien sûr uwa mbere ahurano wa kane wa kabiri agahurano wa gatatu niko biba bimeze buri umwe mwiza dufata garongo bafashe equipe muri championnat nizo muri Copa del Rey umwe mwiza muri La Liga ahura n'uwitwa ko yabaye mubi muri Copa del Rey sinzwe mu mwaka wahera Madrid batomboye Mallorca aribo bari bafise igikombe aribo beza muri champion baca batombora equipe yatsindiwe kuri finale ya Copa del Rey umwe yatsinda muri Copa del Rey nawe acaza guhura n'umwe yitwa kari mubi muri champion uno musi rero kwera zose ari zimwe Madrid na Barcelona uno musi Barcelona bace batombora equipe yitwa Bilbao yabaye ya kane Madrid batomboye equipe yitwa ko yabaye ya gatatu yitwa Atletico Madrid draw iba yisiguye mu isanzwe nta nibyo kunda gutomborana byinshi bibamo hani byaro yari kuba nka finale ya Copa del Rey dufata kariro yakinye dufata karo nka Atletico Bilbao na Atletico Madrid dufata sivyo kikaca kitwara nka Atletico Madrid ngo Atletico Madrid yashitegezo gutombora Real Madrid kuko yabari nziza hari yagatombora yabaye mbi muri champion Barcelona yabaye nziza muri champion igatombora ya Bilbao yatsindikwa kuri finale mugiye Bilbao nayo yari kuba yatsinze dufata karo itsinze Atletico Madrid Bilbao yatsinze yategeza gucitombora yo Real Madrid hama Barcelona igatombora Atletico yatsindikwa kuri finale nuko draw imeze nuko rero draw imeze muri Super Coupe Espagne bimaze kuba officially ubwo rero nukunda twarababiraza ko bigenda gute ariko kandi kindi nabonye cyo guhera ko mbere ko tutwinjira mu kana gato kuri